aho benshi bambaza ati vishu wewe Kidumu mupfiki tabwira je nta kibazo na kimwe kihari mugabo urumva ko deja hariho ikintu jewe nibaza ko atakihari mugabo kisanzwe kihari abantu benshi ntibabizi je narigeze kwitaba convocation ivuye kuri Kidumu gushika naho akabare kanje batanga itegeko ry'uko kugagwa ngo concert ya Kidumu idaheze ubu harageze rero aho mvuga ngo reka ntangure kuza ndavuga bimwe mu biriko biratuma vishu nubwo ari karatera imbere abantu babona ko ari karatera imbere ariko arahura n'intambamyi nyinshi cyane kandi zitavuye ku bantu basanzwe zivuye ku bantu b'abaririmbyi ubwo rero nibaza ko ari ugwanko guko jewe nafashe muziki w'u Burundi hawushira ku rwego nkako n'abamizisiye mu bakoresha harabaciye iwanje nigisha. So inyuma y'ikiganiro twagiranye n'umuririmbyi Vision Love twararondeye umuririmbyi Kidumu turamubaza kuri ayo matata asanzwe ari hagati yabo. Kidumu yishuye ati jewe nta ngurane fitaniye n'umuririmbyi Vision. Agira kavuga ko atabezi baza kuronka bimuciyeko. Abandanya avuga ati nibaririmbe bagwiza ibikorwa bareke gusotorana kuko ntaco byobafasha. Abakunzi b'ikiganiro Open Mic reka tubahe ikaze mukurikirana ikiganiro. Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi Vision Love. Ndakora mukije. Yambo cyane Patrick. Umeze neza. Jewe kabisa ndashimira Imana. Duheruka muri duheruka muri The Fight batwereka yuko mufise ico bita kalenda yikumwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye muri Samo ko bizoba bimeze. Uko gukora igiteramo Bugarama byagenze gute muri rusange? Urakoze cyane. Ndamutse bariko baradukurikirana aho baherereye mu mihingo yose nabwiye ni basagwe n'amahoro n'urukundo nivyo bintu bigize novuga ngo umuntu canke isi hanyuma nkuko watanguye bivuga calendrier ya The Fighter canke ya Vision yari ndende show zose hafi ibice 99 kwijana zagenze neza cyane hanyuma nkuko wari wimbajije uti show y'Ibugarama yagenze gute novuga ngo niyo show kubwanje yagenze nabi. Yagenze nabi gute? Yagenze nabi ku ruhande rw'umuririmbyi nka Vision ariko ku nteguro yari nziza hanyuma igenda nabi kubera ikibazo c'abaririmbyi. Umuririmbyi nkanje ahashaka guhindura repertoire boss yapanze uko hari uko ibikorwa byari bipanze hari abaririmbyi benshi cyane mwari mwagize donc cyari igikorwa cyahuriye kumwe n'abaririmbyi benshi baza guperforminga kuri uwo munsi ninde mwagirana ikibazo muri baje baririmbyi bose. Bon ubwa mbere uko boss yari yapanze show igenda hama Bface arakurikira Kiriku Double J Vision Kidumu ariko hageze aho Jeno ririmba Kidumu yaranse avuga ko ari bagomba gutangura kuririmba. Yanka gute kandi atari we nyene show? Bon sinzi ico vyavuyeko ariko nibaza ko muri management yanje bari babonye novuga ngo ibimenyetso hakiri kare nkuko ari ijisho giwanje bandabira novuga ngo ibintu byose ko bigomba kugenda twebwe twarashitse hakiri kare mu novuga mu 15h30 16h 17h turagira sound check mugabo nta wandi bantu na bamwe twigeze tubona bagira sound check hama muri management je barambwira ati muhungu itegure hano twebwe ivyo turabisha amaso nkuko tumenyereye ibiteramo hano arashobora kuza kuba kantu hama jenja nangura kwitegura mu mutima havuga nti nta kibazo atari ikintu kiza kumpungabaniriza amagara canke mu vyo tuma nta performing ico naco kiza kungira nimba ari cyo tumanza guperforminga meze ukuntu ico nico numva ko cyo mpungabanya ariko naco nyene bivanye nuko muri management bari bamaze kuntegura havuga ni nta kibazo turagwana navyo nkako izina ryacu ni The Fighter turabagwanyi turafightinga mu buryo bwose hama kandi izina rya Vision ni kama commando. Yes Vision ivyo vyabaye uwo munsi igiteramo kiba cy'Ibugarama ego bwari bwa mbere bibaye canke musanzwe hariho n'ibindi byigeze kuba? Bon novuga ngo ntiryari rya mbere bibaye kubera ko vyaratanguriye ku ba journalist aho benshi bambaza ati Vision wewe Kidumu mupfiki tabwira je nta kibazo na kimwe kihari aba boss bakambaza ati Kidumu mupfiki tabwira je nta kibazo na kimwe mfise
mugabo urumva ko deja hariho ikintu jewe nibaza ko atakihari mugabo kisanzwe kihari. Ariko kandi nsubije ubwenge inyuma abantu benshi ntibabizi je narigeze kwitaba convocation ivuye kuri Kidumu nja kwitaba mu gipolisi kubera Kidumu. Iyo convocation hari habaye amatati ameze gute hagati yawe na Kidumu? Nkuko benshi banzi jewe nta matati nigera ntera n'umuntu n'umwe. Novuga ngo indero nakuye mu babikira Gitega no mu Ruyigi kwa Magi niyo novuga ngo ndero iriko iratuma ibintu vyanje ahubwo bigomba kuba nabi kubera ko iyo wanumye cyane hari igihe umuntu yibaza yuko atacuburi bushobore kuvuga. Kubera nk'ibi bigiye kuba ibi ndabivuze kubera ko mbona umengo ibintu bitanguye kuba grave. Aho na manager wanje ategwa ubwoba ngo vuga fyongo ngo ndakwereka ico ibi bintu ivyo vyabereye he? Ibi bintu vyabereye i Bugarama. Urumva? Sasa ibi bintu rero vyo convocation no ngo ni birebire nibaza ko vyabaye muri 2019 canke 18 canke 20 hagati yaho imbere ya Covid. Umuzo w'iyo convocation yego cyari bivuye ku kuntu abavyibuka narigeze kuba mfise akabari kitwa Peace and Love Bar yego kuri Avenue de l'Université. Yego Avenue de l'Université imbere ya Efi Nyakabika. Ico gihe je mfise abamizisi hama Kiduma gashaka kubakoresha muri show natwe dufise karaoke. Abamizisi ndababwira ni no nta kuntu nakumwe muje gukorera umuntu kandi nanje ndabakeneye. Kiduma abonye vyanse akreya systeme yo kuvuga ngo twebwe twashatse kumwica n'abamizisi banje. Wo bibaza Famba arabizi, wo bibaza no kwatakihari nyakwigendera Memba nibo bamfashije turajana mu gipolisi n'abamizisi banje tugiye gusamba. Kushika naho akabare kanje batanga itegeko ryuko kugagwa ngo concert ya Kiduma idaheze ngo nikazosubire kugurukwa. Ariko Famba na Memba barabifashije karuga umunsi umwe canke imisi ibiri canke iryo tegeko akabare ni kugawe mugabo itegeko ryari ryasohotse. Ariko kubera Famba na Memba baravyirutsemwo gushika naho ikibazo cagiye guhezwa muri presidence niho havuye itegeko ryo kuvuga ngo Vishu ntabo bashayo nta nivyo yoshobora kwica Kidumu. Ivyo ntibishoboka. Ubwo n'ububeshi barafata ingingo baravuga ngo Vishu ntiyugara akabare ntibikunda nabandanya akora hama nimba ari umutekano wa Kidumu bawucungere neza. Mugabe ivyo nitwibaza ko Vishu bishobora kumubako. Ico gihe kubera ya ndero nakura ruguru je ntavyo nigeze mvuga. Mugabo abizi bo barabibonye abamizisi twari kumwe ico gihe barabibonye. Sasa ubu harageze rero aho mvuga ngo reka ntangure kuza ndavuga bimwe mu biriko biratuma Vishu nubwo ari karatera imbere abantu babona ko ari karatera imbere ariko arahura n'intambamyi nyinshi cyane kandi zitavuye ku bantu basanzwe zivuye ku bantu b'abaririmbyi. Ni Vishu tutakunda kubona umuntu vya base canke vya beef umva ko vyahora biba gusa ntashobore kubigira. Ariko niki wewe woba wibaza muwa mwarafuye n'umurinzi mugenzi wa Kidumu? Bon jewe ubwanje nta kintu na kimwe mbona ko twoba dupfa. Habwo ni bimwe bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisuma. Ariko kandi nubwo busa nabwo dusangiye none ko atari mu gihugu cy'u Burundi je ndi mu gihugu cy'u Burundi. Habwo rero nibaza ko ari ugwanko guko jewe nafashe muziki w'u Burundi hawushira ku rwego nkako n'abamizisiye mu bakoresha harabaciye iwanje nigishije. Bivuga ngo rero uyo muntu ntibishobora kugenda neza nubwo vyogenda gute. Rero je numva umengo ku bwanje ntaco niyagiriza management yanje ntaco yiyagiriza twebwe tumeze neza cyane. Vishu biza bidusigira iki muri ryaterambere ry'umuziki tuba turahanira ukawuza ubona umuririmbyi nka Vishu na Kidumu aribo bari bakwiye kutwereka akarorero keza kugira abandi baririmbyi new generation zishobore kubafatiraho. Ariko no munsi ubuza bidusigira iki niza inyigisho muza muduha nk'abantu bakuze cyane mu muziki abarije. Urakoze cyane. Je nagira nababwira ikintu kimwe mpora ndakivuga mu biganiro byose njamwe. Jewe umuntu amaye igiteramo ndagikora nk'icanyuma. No kuvuga nkoresha ingufu zidasanzwe kugira ngo nundi mu boss ambonye amigiteramo. Sivyo? Ico bidusigira je ndasaba generation y'ubu bakore bakundane. Nagiye gutahura ko umuziki bimwe mu vyagiye birazingamika umuziki w'u Burundi naba baririmbyi bitwa ko badukurira tukagomba kububaha ariko bobo batifuza ko twavanze. Akarorero ni Kidumu none yofiki na Vishu vya vrai.
mugabo ugasanga abajournaliste babaza Famba ngo burya hajya ngo Vishu bafiki na Kidumu aba bosi Famba Vishu bafiki na Kidumu Famba akagirondera akakibura urumva sasa ndisabira generation y'ubu bige gukundana kandi bakoresha inguvu nyinshi cyane kubera ko mbona ko bizotugora nimba hari umuririmbyi w'umurundi ari karatera imbere hama hakaba uwundi agomba kumucinyiza. Birababaje kumva wewe uri umuririmbyi ushobora gupangira bosi program waguhaye amahera wowe ukagomba kumupangira show. Ivyo bintu hari aho wabibonye? Aho umuririmbyi uzumva ngo jewe ngo sinshobora kuririmba ngo naka ataririmbye ntibishoboka. Waremeye uraririmba inyuma yiwe? Urakoze cyane. Jewe aho umubosi anshize niho nja. Icyo nzi cyoco umu MC mwoshaka mwo bimubaza ni Sadiki. Yari yaranshije aravuga ko B-Face Kiriku Double J Vishu Kidumu. Jewe nari navyumvise yabiranshije. Uko vyagiye guhinduka muri management yanje nakubwiye ko bari babonye ibimenyetso. Jewe aho boss anshize naho yombwira ngo Vishu ni utangura ugurura marido imbere y'umuririmbyi wari we wese ndavuga ni je nta kibazo je ko bayandishe ibintu by'iwanje biba bimeze neza kandi na management yanje nta kibazo bafise bivuga ngo jewe ndi umuntu w'abantu ndi umuntu atunganye. Stage wayigiye ko sangapi wayihije ko sangapi nshina nakojije ibaze umuntu akaja kuri stage saa 6 y'ijoro i Bugarama pe saa 6 y'ijoro i Bugarama abo bantu bakura he bamaze kugenda kandi ibaze je bari badupangiye ko je nza kuririmba isaha na Kiduma karirimba isaha abandi umengo bari iminota mikeya munsi yacu mugabo umuntu kwa twe twagize sound check 17h nabikubwiye umuntu babwiye ko aza kuririmba isaha gaca afata isaha n'iminota hafi 50 nukuba wumvise hafi amasaha abiri kwera ko na sound check bari bakoze bakaza kwikorera kuri stage hama naho nyene ntashigwe yasa n'iminota 50 irenga iheze agaca hamagara boss ngo inguvuga ijambo azi ko inyuma yiwe hari umuririmbyi atararirimba. Wumva ivyo bintu bitari vyateguwe kweri? So kibari kibazo cyane umva ko bwa mbere byigeze kujamwo yaba Famba ari manager wawe mu bijamwo waraserukiye abaririmbyi muri rusange. Nibaza ko hakwiye kandi kuvuva umwe kugira ngo iterambere ry'umuziki ribe kandi haba kwiye no kumvikana ari muri region muri aba region tuba tukwiye kubona inyigisho muri mwebwe mutweka karati muracahari aha biragoye ngaha naho niho njira ngaha. So ikiganiro ni open mic nibaza yuko hari cyo bizomushikira hama nawe niyabona ikiganiro nibaza ko umuntu azomurondera kugira ngo ashobore kwiregura canke gusigura muri iki kiganiro ntumuronse ariko. Asante cyane kandi ndagushimiye. Urakoze cyane nizere ko abantu bontahura harageze ko dutangura kuza turavuga ibintu byadushikiye kubera ko iyo umuntu anumye cyane navyo burya si vyiza. Benshi bavuga ngo Vishu ngo muri buzz je narababwiye ko sinifuza kuja muri buzz itanzanira amafaranga mugabo iyo ncokoje ku kazi kiwanje uzofyinisha amafaranga yiwanje mugabo akazi kanje ukandike. Merci beaucoup. Asante cyane kandi ndagushimiye. Ego.